narinzi yuko nzohita nk'amatora nkakurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye one day no narinzi yuko nzohita nk'amatora nkakurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye one day no. Twidondora nitwa Ndekengukiye Dieudonné ku mazina y'ababyeyi amazina nawe n'akazi umuziki ni D1. Yaba utaririmba wabukora iki? Maybe nubaye ndica Imana yashatse kumbaca. Ni iki kintu ca mbere utinya cane mu buzima? Kuvugwa nabi, guhemuka, kutizegwa. Entre kuririmba live no kugira playback ni iki ukunda cane, ni iki kikorohera? Live yongera cyane gusumba. Watanguye gute carrière yawe? Carrière yanje nahitanga mu buryo bugoye cyane bibaye naho umuntu asanga avuka canke ibintu bigaracamo. Mvuze ngo ndabidondo byose so bimara ariko novuga bikeya kuko nize amashuri mva ruguru ndiga ntuze primary school ndi ruguru meza humanity ndaheze Bujumbura ni kuvuga inyuma yo kwa Oriente Bujumbura nacemba ari Bujumbura nyene niga amashuri ndamarira Bujumbura hanyuma nyuma yo kuyamara Imana iravuga ati umutipe yamwe duga ruguru itirayo bipfuye reka ndamugumize Bujumbura Chido umuntu ashobora kubako aramfasha kubaho ndonka producer bita Clovis Pro arafasha ku bya production inyuma yo kuyimara aravuga ati agatipe ngamaze gukora indirimbo zitatu kweri reka ndabukuntu agafasha karongera kukaza akora video inyuma yo ngari kuvarisha ndonka Iteka Music 2021 mu kwezi kw'indwi no cha twariso indirimbo ya mbere waiting ndibi kudusanga twishi ni kuvuga kariyeri yanje rero hari byinshi ntoshobora kuvuga kubera ko nibaza ko umwanya ntiwo twemera ariko nagenda gukora ibintu bitandukanye mico gihe gusa Imana igendera aba hafi. Hari amashuri woba warize ajanye no kunonosora umuziki cyane no kuririmba? Oya umuziki nta ntabwo nigeze ndawiga kiretse gusa ujya kumvuga ati umuntu afise inspiration kandi umuntu ribaza ko nkurikirana cyane ikintu umuntu ndagikurikiranye n'umwanya muto cyane rero ndavuga ko apare yo kwandi ku ishuri nari umuntu akunda kuba ari afise gitari kenshi canke ariko ari mu bintu by'umuziki cyane ku buryo bagenda no gufungura je bari ariko ndumviza umuziki cyane bagenda kuryama aho ni muri boarding school bagiye kuryama nandi akagitari kwaje kuririmba nawe hari gitari nyine umusore bitaje rero muri etera yari afise ku gereni ashaka ibintu by'imijyero ze asize ku ntebe imeze asaka tukagwana cyane bose no kuvuga bagiye muri bagiye kujye je nafungura nyarutse ku buryo ngo utangitana mejeje acanja hanze no kubona buza gitari. La femme de tes rêves ameze gute? Inde? La femme de tes rêves umugore vure muvuga ati ego windoshozi wanje ego ashaka kwari nkawe bado ni mu kuba kwanza afise urukundo kandi afise vision ibyo nkora bitamubangamira ahubwo abona ko bishigikira mu kundinda bimwe mu byo twahura nabyo bishobora kwica akazi kiwanje no ku wa mu family nabona ati umuntu afise kazoza kameze uko kandi nifuza kubona umushigikira ego ninde mustar ukunda cyane gose urakoze ego ninde mustar ukunda cyane gose abo nkunda cyane sinzi ko uvuga mu Burundi cyane mu munuze hose mustar nkunda cyane ni wa muririmbyi akora neza agatanga message ifite icyo ifasha muri society hanyuma kandi wa muririmbyi kandi afise vision avuga ati vision yiwanje igamije iki niki nikako ciza pana vision yo kubaho umuntu sinzi aya vision n'ubundi ifise ikintu kigamije ku bantu donc bavuga ati gendo se ngize Imana kamfasha muziki wanje kagira icyo mariye nzomarira igihugu iki nzomarira abantu iki donc society nzobona ifashije iki ubu no mustari wanje nkunda cyane. Ni iki kintu cyambere ukunda mu buzima turetse kuririmba? Ndetse kuririmba ndakunda amahoro ndakunda ko mbe ndi kumwe n'abantu tuyaga neza twumvikana dufise feelings zimwe mbona ko nyine ntabangamiye kandi nabo bangamiye ndakunda amahoro. Kubera iki entre aba DJ n'abaririmbyi mukunda kuba hariho amatati menshi? Bose nibaza yuko kenshi habaho ahubwo nibaza ko icyo kibitera ni kuba wumva kuri umu DJ w'umuririmbyi apana w'abaririmbyi wumvise kuri umu DJ w'abaririmbyi nta matata haba ariko kuri umu DJ w'umuririmbyi hari amatati kubera yuko maybe usanga agira kintu ushaka kiyo kujya muri radio only ama parole y'indirimbo zawe uyakura he? Cyane ngo kwibaza ko biva ku Mana. Good. Do you know why? Change studio na mpango na ifisa kuri wakandika indirimbo no title for example nka Morning Love naje studio hari ngomi nkawe yari nyandikiye ati good morning
icenza agatima kamwe kahuje nyene ngeze Tuka studio umaga kubita nkuku. kamuhagira kananja guca ngeze studio usanga producer akoze beat cyane akaru kanje mu mutwe ngira ngo inoze yarindi bitamo bishinwa kuburyo ngira nkunda kureba ibintu byinshi mutwe kuva n'ikintu nakimwe ariko navuga ngeze studio cindirimba turi gushira mu bakakaburo good morning sakaje lafu wa mutima nyene unaririmbye kuvuga rero maze kuririmba natasha ndirimbye akavetse kambe ibindi byaje bikoroka guco gusa yego kandi indirimbo nyinshi kwa mutandika Okay. yego Urafise umukunzi? tuja kumuronde Turaronde. ariko do maheve Okay. Haba kuri wewe umustar n'umuntu ameze gute? mustar En général. en général Yego. bijya umuntu afise ikintu akora abandi bantu bashaka kurabira ko ariko ciza Inspiration yawe wo buyikura he? bo inspiration ziwanje ziva kujya umuntu wese afise ikintu nakakora donc ujya muririmbyi afise atanga message ngumva yankozeko ndafise kumviza message morning kumugora abantu bose gwanje yindi tandukanye ni ariko yavuye kuyo canke indirimbo nkumva ifise sound nkumva nyene iyo sound numva ko nari nokora yindi ngiyo mugabo iyo ndayikoze usanga itandukanye ku buryo uvuga ati ni indirimbo zibiri. Muri kazoza urafise imigambi yo gusohora EP canke album yawe? Umugambi wa EP canke nuze album nibaza ko ndabifise ariko bizova na tere uko twakira uko twandaya kuruka abantu batumenye babone ibintu byacu kiba kuri ibikorwa byacu cyose nazo ko ari gihe mu muryango canke mu kibanyi bavyakiriye gute wabwiye kugiye kuririmba? Papa Hari benshi batabifata neza. Papa wanje yarankubitiye ku radio kenshi iradiyo yanje umuyica ukwigira ibindi shira kuri yetse imbere y'imvira makuru nawe shaka kumviriza Bonesha FM kwanza nimvira akazi karyoshe canke indi radio ikuvuga rero papa wanje umuntu wa mbere yakunda kuba contre na jewe ibyo ndiko nakora ugiye kubikirara none umugiye kurumwa nta nzoga nigeze ngo papa nani muhira nta nzoga nangoye ndi kuvuga papa wanje kwakuze ko nyine nakuze ko nyine ariko ubwo muri akanya bitabara telefone ati ndiko ndumviriza uwo kwitambika turamunchorere rero urumva ko ubu yabaye umufano wawe. Umufano wanje cyane gose go Hari umukobwa amaze kukwanga kubera uri umustar jari kawubwira ati oya nta kintu cyanditse kuri jewe kugira kuva mbaye jewe wundi wo muri akanya niwo nari ndiwe kera nta cyanditse kese gusa akazi kangiza undi muntu katuma mba busy cyane ariko naza ko umukobwa yanyese nyene nawe uramuzi nyene nawe ntimbaza cyane gose cyo bisubire muri kaze. Abafani bawe bitegeke? Abafani banje cyambere ko bakunda kandi toujours nzo kubona bacakintu bisanga ari ciwabo nyene bwabuzima bwabo canke bya bifuza ko barimwo kwa rukundo gukuri ndi gushaka kubaka mu mitima y'abafans biwanje wa muziki ba vibing anytime ndo nifuza kubaha bafite amakorabo menshi hanze y'igihugu canke mu gihugu banyitege kabisa. N'akaka jambo wobwira abajene bafise impano ariko batazikoresha? Abajene bafise impano icambere no kuba patient no gukunda ibyo bakora hama no kugira vision. Ufise vision uko kiri kose ikintu uraca muri iki ugahenuka ukavyuka ugaca aravuga kuvuga ati ikiwanye nashaka cyari kinyene ni kuvuga rero nimba uno munsi ugacuvuga ati sesubira kugira gute mwico gihe ntuburi patient kandi ufise vision no kugira vision cyane cyane.